Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe. Narumvise mu minsi heze ibintu byavuzwe, nababwiye ko twese imigambwe turi mu ntara, none abanyamigambwe bakunda gukora ibikorwa rusange ko iminsi yose mu ntara baba bariko barakora ibikorwa rusange, ukavuga uti jewe sinja konona kuvuruga ibikorwa by'igihugu, mbanza gukorana n'abene igihugu hanyuma nje kubona n'abanyamigambwe banje ubucumuye, kuko bagiye kuri abanyamigambwe muga abanyamigambwe babanza gukorera igihugu. Uciye uvuga uti ntimuje ku bikorwa rusange nimuzi wanje, igihugu ubucononye, kuko nabonye umenga umunyamugambwe bakwiye kwipfunga aje mu nzu ntazasubire gusokoroka, azahegere kampanye igeze aze, kandi ari umwene igihugu ategereza kubana yakora nk'abandi. None ko igihugu ari kimwe, umuntu avuze ati nzoja kuraba abanywanyi banje ndabategure mu ntari, akavuga ati tuzobikora duhejeje ibikorwa rusange, ugaca ukora ibikorwa rusange. Ubumenje abamenyesha amakuru nabo bajejwe kwerekana ingene igihugu kiriko kiratambuka ciyubaka, none azoca asiba kuja kuraba ingene abene igihugu ariko barakora ngo nuko yabonye umunyamugambwe naka, ubwaho niyo baramacakubiri. Erega abanyamigambwe sabo gukumirwa, ntibakumirwa mu bikorwa by'igihugu, mu buzima bw'igihugu. Murumva yuko abanyamigambwe bariko bagenda kuraba abanywanyi baba babategura, mugabo ubuzima bw'igihugu burabandanya. Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe.